Yesu ashimwe. Assalamu alaikum. Nyakubahwa buramatari w'intara ya Makamba, nyamanga w'umugambi mu ntara nziza ya Burunga, mwepiskopi murongoye diocese Anglikani ya Makamba, ba mustanteri hariho mustanteri w'ikomine nziza ya Makamba, Stanley Kayogoro, ndongozi z'umugambi abashinga amateka bakunze amateka, umwe wese ari ngaha yiyumve tigeze ndefdede. Burya uwo munsi ntamaja mu menshi mvuga yaragera, yababwiye ku munsi wa kane abimakamba zohura mu gisabisho, kandi twateguye ijambo ryiza ritomoye kandi rirerire. Muzoze mwipanze mwambaye neza kugira ngo amashusho azoboneke neza kumbonesha kure y'igihugu. Nibyo marakurikiranye amagana asezerana mu mpera z'ukwezi kwa mbere, byagenze neza. Najewe ibyo nibuka kubera nabyo sinatibuka, sinamenye n'ingene nagwaye naki. Byarashitse mugabo abaganga baravuga bati ibyo byose turavye nameze mutanyarukije birahera. Jito dushimira yecho y'umukuru w'igihugu yaraje nyene yandi mu modoka y'abagwayi, aravuga ati ni munyarutse bagira durashika Bujumbura, muga kuva Bujumbura ntabindi nasuye kumenya. Urumva rero nk'indwi zibishe zitatu sindavyibuka, umuke y'abagamba niwe abizi nari nibere mu masuwingi. Mugabo kubera Imana, kubera ibisabisho byanyu, haheze nk'indwi zitatu narasuye gutora ubwenge, ntangura kubaza iyo turi, ntangura kubaza ingene imbonera kure zimeze, naho nyene ntivyari bwamere neza. Mvuga nti none k'igihugu mu karere hari intambara, none abanyagihugu biteguye neza, abagaca bavuga ngo reka kuvuga ivyo bintu. Je ndavuga nti nta bindi, none ko nta bindi biriyo mu mutwe. Umuntu avuga ibiri mu mutwe, nka Gadi yovuga Bibiliya asoma muri Mariko, kubera ari pastor na musenyeri jewe nabazishije ivyinko nako bikomeye, nkabona bagomba kugwanya Nkurunziza kapu, ngo ni nk'uyo ngo ni nk'ivyo birori vyiwe yamategekanya tubigwanye, ngo nakari ntabwo bafite kubihagarika. Avuga nti niba bigwanye ntibazoshobora. Mugabo aho hose twarugurota, mugabo urumva rero ivyo urose abahari akantu. Nico gituma itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu tubasabe abanyagisenyi cyane n'abanyamakamba iyi stade zuyuzu tuvyerekane kandi mwese tuzosaba. Twabwiye abanyagisenyi b'izone umuntu wese azokwinjira adafise ikimenyetso cemera kuyinjira azokwinjira. Hariho umugwi uriko urabitegura, muzorondera amakarita niyo muzokwerekana kugira baye impuzu mwambara tukwinjira. Muteza nta numwe azokwinjira soko yigombeye kugira tugwanye akagaye. Twatumye nk'imyambaro 30,000 kugira akagaye kagabanuke. Hanyuma twitere n'iteka kuko uyu mugwa mukuru wahezagiwe, umugwa mukuru w'intara ya Burunga. Umunsi w'Imana nabo bakuze kwa 3 kwa 4 ntangorane, kwa 6 zaturi Nyanza, muga kwa 3 mwebwe muzoje Nyanza. Yesu kugira ngo abaza Nyanza nta bafise, nta n'igitoro gitokera nikagoyigoyi. Mwe muzorindire ngaha muzuri kibuga, umupira wobereye igitega twawuzanye ngaha abasatu batirika. Muzobwirane ikibuga cyose cyuzure, nta mahera tuzobaka kugira turamukanye. Yabatwara Egre Ntwari bakunda amahera, nta amahera sinzi aho binyegeje, nta amahera kwa 6
twasabye yuko umugore yegereye wari wogiye igitego kirana na Muso Sugar izoca bibera ngaha no kuwa gatandatu zokurikira kwa Mungu tuzomukiye abakina na Vitaro muzoce muza ntimuzoriha ya Mungu ibiri ntanuma zoriha Fideli nareke kuravyiko kugira peti y'amahera murumva rero tuzoronka umwanya kuyaga reka uyu munsi twarukize ngaha ijwi ryari ryaragiye ryagarutse icyo gituma itariki 20 kuva tuza tugaruka twaciye tuguma Igitega kuko nta twari dufise ijwi nta ryarimwo ngira mwarumvise amasengesho y'Igitega naho navuze ijwi ntiryari rwanje mugabo ubu rero ko riraza kandi nibaza yuko rigeze ku 90 kwijana ngorane umwanya uzoganira yavuze byinshi nyamanga w'umugambwe urugama twimirije ibikorwa twimirije umwanya wo kubiganira twicaye cyane cyane abo ngaha hafi y'umugwa mukuru kubera sinzosubira kuza ndiruka mu mazone yose no hava njegera kuko n'ubu bavuga yuko byabaye ibintu byo kuruha kw'imyaka myinshi urumva rero sinzo oya umwe wese reka ndabaha akazi namwe umwe wese agendera amakomine 119 aca agendera intara 18 aca agendera amazone 453 aca agendera intara shasha 42 aca agendera ibikorwa rusange byose kwa 6 aca agenda kubivuga byose Bujumbura kuraba ngene bariko barubaka aho yoruha ndako bivugisha mugabo tuzoka turi kumwe nico gituma sindavugana no munyamanga w'umugambe mu ntara mitingi yagahomera yagakura y'intara ya Burunga twasabye kizobera kuri stade izobirongowe na nyeshwere mukuru w'igihugu warategekanije abantu 40,000 bazokwinjira indani na hajya bagiye bakinira tuzatwicayeyo twahuzuye hose n'imyambaro mwese mwambaye imyambaro itukura bitu kwabo imyambaro isa n'urwatsi rutoto kwabo imyambaro yera ukwabo twerekane yuko iburunga hari muri leta majoro aba bamusenyera aje gusengera cyo bibandanya urazi yuko igihugu turavugana naho bari ingorane turazivugana icyo gituma mu nama ya komite nkuru y'umugambwe twicaye turavuga tuti ibi bihe turimo ni ingaruka z'ibintu byabaye mu minsi iheze rero twicare umwe wese akuramo ko mu mpuzu turavuga ibyo dukora nibaza yuko babijejwe bavuze yuko umwe wese nakuramo ko mu mpuzu capatazi twadi yambaye capatazi neza capatazi ni kivugo nizo muzi zose 30 zo mwambaye ariko capatazi kora ni kivugo cyiza kugira duhindure imiryango yacu ngene bayeho kugira ngo uburundi bwacu buhinduke bizoguma tuvuga ngo igitoro cyabuze igitoro kibura kubera dashora hanze icyo mukimenye wewe iswa muzishora ngaha imyimbati muzishora ngaha itomate ngaha iki none mu mahera muzogura igitoro muzoyakurahe erega gusega nabwo nyene bigabanya uburemere ari ukusega ni kuremere bufunguka nico gisa twavuze tuti umwe wese nakore umwe wese umwene gihugu avuga ati je nazanye ibiro 10 by'ikawa iyi biro 10 bivamo amadolari 60 nzoba ntereye mukuzanira izo zingahizi z'igitoro umwe wese zoza yandikisha kwa mustaneze kwa rimba 10 ati burya je uyu mwaka natereye ibiro 5 by'ikawa ibiro ya majana 5 z'ivoka mumenye yuko bigenze neza uzori mu nyungu zoba ndimo ibyo dukeneye tudashoreye hanze bizoshoboka dushore hanze ubutare dushore hanze amavoka dushore hanze ikawa dushore hanze ibintu byinshi tuzogira urutonde ipiripiri byose ko turabyandika kugira ngo umwe wese azarahima utuntu twose cyo gusorera hanze mugabo ukusega ni kugabanya ibiro uragombora abe usabye lift
ukayisaba umuntu afite kuri kabiri hageze hapakira amakara aca yirabisha hirya kugira bari uyapakira reka muzorabe neza aca yirabisha hirya yitelefonesha kugira ngo upakira amakara kubera wasabye lift pakira. Urumva rero ibyo ntituzemera. Abazungu bameze nka twebwe teza kwikukira muga mu kwikukira teza guca mu nzira igoye basogokuru bamwe barapfuye bavuga bati igihugu n'igikoloni hapfuye abantu tugereranya yuko bapfuye abantu ibihumbi bari ku rugamba b'abanyabadani. Ikintu cyose ukeneye kwikukira kimwe amaraso urugamba rwose ruba rurimo amaraso. Hanyuma rero n'ibi biruhura mu gihugu mu karere muteza kumenya twarabigisha iki kahise ubu na kazuba sabwo mu gusubiza inyuma twavuga tuti twemera muri baki kwanza ugomba gusubiza inyuma ukorera shetani tudusenge tutugutuza suguhumiriza ugasenya Imana kikumbe mugani muzohumirize mwese muzoze murahumiriza mwese bamwe basigaye bakanura kugira ntibaducemo muga turashima abarundi ngene bifata baramaze gukura baramaze kugira umutima w'intani nta kantu kazagira ngo gucu simba n'umutima. Imana ribayezagire mwarakoze igisabisho dushimire leta y'u Burundi yarakoze ibishoboka byose n'ibishobora mu gihugu n'abandi bose mu Rwanda bati nimba bije gitumbuka turagwana intambara zigatifu Rwanda zagenze neza Imana yagize twese ndetse